ndabaramukije nshuti bakunzi mukurikira ibiganiro bica kuri DJ 5257 TV nizere ko muguwe neza muherereye hose ino munsi nagende umuririmbyi nkaba namusanzi wiwe niho nyene asanzwe akorera nawe se wundi ni Mr Romantic umuntu akunda kuririmba indirimbo z'urukundo cyane nyinshi ziwe ni z'urukundo gusa mwese imwe nibaza ko mwese mumuzi reka ndamumwanya yidondore bikwiye ndakuramukije ndaramukije ko turaba nego yambu mwiriwe yego tukuzi nka Masterland wo kwibwira kubara ko adukurikirana amazina waho n'abavyeyi papa na mama banyise ngenda ku mana Ahmel Shabel Marial yes Masterland ufite imyaka ingahe ngiye gukwiza 23 mu itariki 20 z'ukwa gatanu yego abahora mubona Masterland batamuzi neza by'ukuri Masterland ninde Masterland ni muhungu murundi cyane kwijana neza kari identity ya mbere mfise hamana mu Kristo identity ya kabiri mfise nuko no mu Kristo ma identity nuko navukiye mu ntara muramvya inyuma ya kwezi kumwe ameza ngahe nca nkurira ingozi aramperandera muri kano kanya nkaba musanzwe nkora akazi kanje Bujumbura yego handi umuririmbyi umunyamuziki umucuraranzi umuhinyanyuzi yego nkaba numwanditsi nibaza ko nk'ivyo nyene yego ndotubwira ryari Masterland ashaka kumenya ko afise ingabire no kuririmba esha nerekera nibutse ngira ngo pana MasterMUSIC imbere yaho gatoyi muri 2010 no nasohoye indirimbo ya mbere yitwa Genda indirimbo ndayisohoye yagenda ngo wari gutuma umbwiza ukuri ako nkunda ukamvanga wari gutuma umakanira ako nkunda ukanca inyuma nahise imyaka 14 hama papa arayumviriza uyu ndirimbo yanditse wewe nyene kuva papa tubanye neza ko kuva nigeza kera imyaka 10 iguma angwaye bati umwana wiga reka ibintu byo kuza arachapa ko eze ko nchapa neza ko ndirimba amaze ko ndimba bati oya joma ndagushigikiye ngiye kugurira gitari ngo bandanye uviga cyane bimenye ndazi je kubuza tara yawe ko sije guhaye ico gere byarampaye inguvu keretse ko inyuma y'uyu mwaka umwe papa ciyapfa niyafashe kumfasha ko banafasha bishi mugani baza ko ari aransengera bikuri gushikirisho gihe byarampaye kumenya ati yego ni passion yanje none iyo myaka 14 ukaba umaze kumenya kuririmba ibintu byo gucana inyuma kuvangana ibintu by'urukundo wari ufite imyaka mike cyane wowe wari wabimenye gute byatwenza abantu benshi nibaza ko nibaza ko nakuriye nko mu nda je kubera umyaka 14 ukaba uzi ko urukundo rubaho en plus gwico gihe si ubu no mwanya turimwo no mwanya barabiraba kuri ku ma YouTube barabitereshaje ama Google muga ico gihe rero Masterland yashobora kubona yuko abantu bavangana bagacana inyuma je ahena ko bari bakuze biga kuri kaminuza y'Ingozi ico gihe iri vumyiga ko abanyarwanda kazi beza n'abakongomani bakumva ndiko ndimo zibituma indi bashyashye nkurikiza yitwa Bizu ndarimba ngo mu mabaruwa yawe mbona Bizu onelefona nkumva Bizu muri message zawe mbona Bizu nkibaza igituma noguha Bizu oya banzugeza ibyo byose byo kubona mu mabaro mbona Bizu unerefonye nkabona Bizu ibyo byose maze mfite imyaka 10 wowe wari ubizi gute kigiye ntana WhatsApp yari hari no kwesha message ikirundi ko twita sikazita umva barashaka mugabo namundi inspiringa rabi ibintu nibaza ko ninganzo nago namanye kuko je ikintu nakubwira asa numwe nigize nakubwira wanashaka nakimenye abantu bari mu campuri ya babarundi jewe nagiye muri MasterMUSIC nta kwiza imyaka ndabisha imyaka naye bisha imyaka nonde byangombwa bitakwiranye imyaka yanje n'ivyo imyaka ibiri ngo nkize 18 sindeye kwije ariko ndaje guhiganwa kandi ndashika kure n'umupeti mugabo abantu menga ndakuze sinzi nyene nimwe ko nakubwira ati nakuze nyene ntaravuka ko legenda je mu bintu binsumba ariko nibaza ko ari Imana iguhengaberano ntirindira ko ibonekeza ushaje wameze imvi kuko wameze imvi ntuba usiza nguvu zo kuexploiter no kuexploringa baza ko ikintu cyo ku Imana yego igwitara utangura kuidevelopinga hakiri kare abantu bakabona ko bikurimo n'umwana wawe nazi ngabana zuzi banakiri muto
yego. Masterland tugerageje kuraba nk'ubu indirimbo zawe nyinshi ni z'urukundo, kenshi ubikora indirimbo rukundo rundimwo sinzohinduka ntunde kure iraba nk'indirimbo yawe Sugar. Why washoboye kuvuga nti ndayite Sugar ko utayisi kindi kintu yani kugira uve mu rukundo kuko ndibuka usohora irya ndirimbo yawe rundimwo warambwiye ati turaririmbye ndarivye urukundo mugabo mu nyuma ndashaka guhindura teme mugura turavye teme ni ya indi gumigaruka urukundo gumuryohereza abari mu rukundo. Why? Icyambere nuko ari jewe Masterland nuwo nyene abona urukundo mu nzira positive, abona urukundo kuko ajya nose uzurabe n'abantu status canke ama post y'abantu postinga bijya bose ni postinga bimwe. Hari umuntu yamana imihari imisi yose yone yamana imihari yidogera abantu umenga isi yose imwikoreye yarayikoreye n'undi umuntu yabandi urukundo ati wow ti bantu yabe postinga abantu banje ibiye yamana ibintu urako asama aho muriwe nanje rero uwo DJ Masterland umuntu abana urukundo yamana yifuza urukundo yamana yifuza ko urukundo gobaho muri mu nzira positive kuko ni passion yanje nisho ntanga kandi hari bari politique n'abarimba gospel nibaza ko danje ni angle yanje ndimwo ntabaho bimporago niba ndonde bakanonde bazosanga hajya niba numva hajya batashaka baze kurondera abandi basange mu bindi neza ko tora muri bya bindi nyene ariko ikindi naco umuntu afite ama subject atandukanye neza ko muri album yanje nko nabibabwiye harimo izindi butumwa harimo ubutumwa bijanye na patriotism ubutumwa bw'igihugu ubutumwa ubumwe ukunda ibikorwa n'ibintu nk'itandukanye gusa mu byo bangukira ni ibyo bihari kandi kuri jewe urukundo ari ikintu kidasanzwe urukundo neza ko ariyo ni Imana Imana yitwa urukundo Imana ubwayo ni yitwa urukundo ibwirizwa rya mbere duhaye nuko dukundana nayo twikunda urusengero cyangwa idini ya mbere iri ku isi n'urukundo ndaza ko urukundo niyo main point mu buzima dufise tugomba tugarukako kandi iyo ndiko nabikora ndabikora nshaka no ndashaka kwigisha abantu bari mu ngo bataramenya uburyo bw'urukundo bataramenya akanovera cyangwa icanga cy'urukundo baba mu njyane baba ibiguma ku matama kwa makofe menshi n'ibinuma ubona neza ko iyo ndiko natugete tujambo dufasha abantu kuba bari ko bara hoviva bumva baba mu rukundo ari abantu bubatsi bibafasha nawe urazi nimba ufise abantu mwashaka kugendana Moshe nkiya bakunzi ari giye uvuga ati aho mukunzi y'umukunzi ba timide vraiment ndashaka no kumbwira najute vraiment nise gute bibona kandi rigeta agaba bishaka mugabo ati menga nibiza niminyaruka amba inkwasha mvuze kantu cyangwa nkaho wadi murungi nyo mukano kanga kwagaranyo canke mvuga ati muri Sugar navuze ati turi kumwe sheri ijoro n'umurango birasa numatasha atasho dutanya twabaye nk'amahasa nibaza nakaje mushaka kubwira umuntu muri kumwe mukundana mu bana mu mutambukanyi wawe muri bwibugorovye ibintu bikaryoha cyane hayiro novuga hayiro umukobwa musohokana yo bahari cyangwa imase mu rukundo mbega fani nagwigize mugabo ndi single aho abariko baradukike mwavyumvise ni mase ndari single nimba wari umukurikirana muri rondimwo sinzohinduka kavuga nti I wish so yuguru imiryango avuze ko ari single nta kibubuza yuko yobakira Masterland tugerageje kuraba mbe birashobora gushika abakomiyo keshi bishitse abakobwa bakakwandikira umukobwa ndazi abana babigeme barakunda abaririmvyi cyane ugerageje no kuraba y'abaririmbyi babahungu bari kuri stage usanga abana ko bari bapfuye hi Masterland yo kumame ngo bamukorako iyo bishitse akaronka nimero kawe akakwandikira akantu kanyaruka kukwimwishura nakajya mu nyabakiri nyaruka kumwishura ariko manje kuramutsa abageme bose beza ko turaba how like you babies nibaza ko ibintu ndabishimira Imana tu ninashimira Imana kuko fani nazi ko igikundiro ntigikugwa naho uzuje mu isoko ya hehe mukwijabe muri ville muri supermarket naho uzusanga gurukundo rwa 5000 5000 nahamwe vyo bashaka igikundiro ni kintu Imana duha ni grâce divine kandi kuba ndabironka birama ya zanguvu zo kugira zo kumva byukuri ibyo nkora ko bifisa ubishika nawe bikora ku mutima kuko nimuje bajama ndakora nkumva ko ari afasha harabo yikoze ku mutima haraba yumvise bo kumenga nibo babwiwe
niko kakazi mba nakoze nyene kuko muziki ni expression through melodies canke harmony canke mu majwi ni kwisanzura canke kwisobanura wishishije mu ijwi nico kintu gikorwa hagiye mu reka tanga expression y'urukundo hama nkuko bamuje ngo ni nyishu ngo mbangukira kwishura ni thank you murakoze kuko birankora ku mutima yende bibonye naho kenshi na kenshi usanga nta mwanya kubishura bose ku mwanya ngo ndabashoboye kubashimira ariko ndabashimira aho bari hose naho nishuye bivanye narabizi social media usanga nyene ego umwanya muto ndakwibuka twariganye abari Australia bari hehe hose barandika Canada bakobwa baba mu diaspora abamama bakuze apana gusaba ko kwapesa akazi kacu ndabashimira cyane abafans bashima akazi kacu muri rusangi ego byensirike igisina gore nibo bantu bafatwa n'amasantima gusumara abahungu ko n'indimo turimba urukundo bya kenshi bugiye abantu bakundanya gukunda n'abakobwa ko birazwi abahungu turakunda ariko umukobwa niwe urukundo nyakunda tugiye gukunze akwiyumvira umwanya wose ubwo umuntu ashaka gukunda akiyumvira business akiyumvira urugo akiyumvira rusangi inyungu nyinshi ariko umukobwa ashaka gukunda akamakiyumvira wenyene nibaza ko aho bari ndabakunda ndabubaha kuko turakwira ngashimwe murakwiye agashimwe vraiment kuko nashagiye muri mu kwezi kwa mama kwaheze nababwiye ati mu mama cyangwa umwigeme niwe nkingi ubuzima vy'ukuri kuko nibo batuvyaye nibo baba batutonkeje batuhindero duhabwa nibaza ko nabantu bo guhaga icyubahiro cyane ego thank you nanje nishiremo iyo Masterland byose ikintu cyambere abanza gukora ni gike icyambere manza gukora yo nikangubwo nyene nishiduka kwanza mbona nyene murizu mushwasi nayiruka ari mu ijoro ncamanza guhishubahira Imana kuko niyo babikoze ko nje maze imisi nzinduka nsanga ama IP ku ma status ku ma posters nkavuga ati Imana kwekije ukinzigamye kweki nkiriho nkashishibira Imana nkayeka n'umunsi nkabatipuza mpezagire no munsi mpezagirire ibikorwa nza gukora uhezagire inzira nza gucamwo nabo duhura abo ubona ko bikwiye ko mpura nabo duhure ababondo nabo ubanyigize kure hama ivyo ni Babylon ego ivyo niko bimeze vraiment n'ugusenga kandi mu buryo bwo guca bugufi no kwishira mu biganza vy'Imana hama kinisha nkora no nkora sport nkora sport kugira ngo ni none bivuke di soft atabone bwemfise hama ngasha kandi muri no misi waganga usendakura hiyo ndabona ebashe ko biraza bimwe nyine basanzwe bakobwa bikundira bigemi oya kwiko asiga ngo bandabe kuko usanzwe ndumukristo ariko ni kugira ngo ingabire y'umubiri Imana yampaye ndayiteho kandi ndirinda ubugwaragwara abantu igumarasaza usanga isukari yashuga yabaye nyinshi umva ico bigenda mbasha ndabikora ariko kugira ngo umubiri wanje ndawantwete neza kandi byafasha kuba ndiko ndiyumvira neza kuko iyo ndi strong nakoze sport mbaimeze neza ndiyumvira neza singira ibintu vy'ama kushavura cyane ama depressions ni show nkora sport ndekundira hama kandi no kuboneka neza navyo si bibi ego ni cyo nkora nkaca mfata agenda yanje nka planifia gahunda zanje z'umunsi ego Masterland gushika no mwanya usanzwe uri umuhinyanyuzi usanzwe uri umuririmbyi mbega iyo hashitse abaririmbyi baza gukora turirimbo muri studio yawe nta musi birashika avuga nti uyu mudiho nawe ukoze neza reka ndabaje ndawihereze umuntu ntakwiye kugumana je nije ndawutora ntibiragushikira oya namba kuko Imana yampaye ingabire yo kwandika kuririmba gupanga amajwi arrangement mbaza ko sirusha ndayikoresha mu gucinyiza abandi ago abazi wanje bayibona nka atu basumije abandi kuko naho atizeye ko bipanze neza ndamufasha kumugati bijya rero ndavyumva twobyungeza gutya nibaza ko abari bose twakoranye ni bimwe vya mugore bavuga ngo yinga inzoga neza usanga abakiriya baguma bamurondera cyane nibaza waranywere garuka nibaza ko nanje ndiko bimeze uwo twakoranye nta numwe ayishuza nta sinobesha naho keretse wo yesi bese nkakora nk'akandi gakosa mugabo abandi bose nakuriye makazi kabo bavuga ati turaronse igikorwa kirenze icyo iyo tuje wawe turaronka igikorwa birenze ivyo twaje turondera nibaza ko n'umunezero umba mwinshi kuri jewe nibaza ko ari ingabire Imana yamaye kandi ndayishimira yego turi mu mwaka wa 2019 ejo haza no mwaka wa
na 2020 Masterland yibona ko azoba rigeze mu ngwego nyabaki akoze ariko naza ko nigize nk'umupfumu canke bamwe bigira ngo naba prophet kandi yaze ko n'abatugira n'ababiri tugira ngo bazoza ngo babinuze inyuma beza ko ariko umuntu afite vision ishanke yerekwa yejo uko sino umuntu tutagira vision umuntu tutagira vision umuntu tutagira espoir canke espérance nibaza ko no tubana bihe ko na imyaka 10 bientôt zonzo kuza diza ndi mu muziki nibaza ko nase aho nimvira gushika nimvira gukora no ndanava nibaza ko muri 2020 nifuza gukora Masterland yage kwindi level ishani mu buzima busanzwe kuko level nusore ndi mu level ishinduka amarevo agenda arahinduka nk'ubu rero level yindi nshaka gushikako sana mu hinduka ry'ubuzima bwanje bukaja ku level iduze ko gusumba kandi canke no kuri level iyo muziki wanze kujabukana cyane nkarengera gukora concert Makamba mukanyosha yibona nkene ivyo apara kubirengera go ukwego ni nko kwisumbura ariko sivuga ngo nabirengenda n'ubundi ngo ndi handi kwisoko ni muhira mugabo nkisumbura kwa ati ba mwana wacu arageze hajya umunsi yashaka kuja gukora concert Ottawa ashaka kuja concert Brussels nibaza ko nivyo ndiko nashaka gushika ndiko nashaka ku mwaka uza n'ubuzima bwanje bakaba kwindi nivo nibaza ko ego ivyo Imana none bishira mu Imana sino kwa tuko muziki umuntu afise imyaka twihaye twati ni muri buri myaka nk'ini ndabona aho ndiko ndagira kandi nibaza ko mugihe maze sinicuza intambwe ndiko nashise ko deja ego akeshi Masterland abahinyanyuzi benshi usanga bafise abaririmbyi bafashe mu mugongo nka rebo Master ahagaze he Masterland na MasterMUSIC nibaza ko umuvye nifuza ni rebo ikirimwo nka future muri future project zanje ngo sina rebo gusa ngo nibaza ko ni industry yo tuze industry bishi n'ikintu bakora kuvuga bakira nka comedy ariko industry the real industry of music cyo nshaka niyo ndoto yanje fine office umva kubona n'umunsi mfise ama apartment y'abantu baririmbyi babangwa bati baririmbyi mfasha nafashije 10 nkahajyaho baba abandi baririmbyi biko bariko bariga ngaje amashuri ukabona nyine ko industry kwiye aho abaho pepiniere akaba production yavyo akaba isoko yavyo nebaza akabaho na pension yaho abasaje baza gusazira izinzo ndoto mfise jewe kubaka gukora koko nabanifuza iterambere ry'abantu benshi apana ryanje gusama rero ushikino samwe MasterMUSIC bivanye n'ingorane z'uburyo ingorane zo kuronka uburyo buke dushira mu bijanye na dushira mu bijanye n'ihingurwa ry'umuririmbyi hari aho tugeze mu gufasha n'ahandi tutageza ariko nkumva nabandi bivuga ati ukuboko gutanga kwama nyine kuri hejuru kwakira bije bito dufise turagerageza kubifasha abandi kugira ngo turabe ko bogeraho bashise Imana ni duha byinshi naho tubafashije byinshi n'umunsi MasterMUSIC guhera mu myaka muri 2016 tumaze imyaka 3 tuko turakora tutabaza kuramura abaririmbyi benshi mwarabonye nk'imigwi nka Miro Team mwarabonye abaririmbyi nka Barasi ya Bad Girl mwarabonye abaririmbyi nk'aba Chinobi mwarabonye abaririmbyi nk'aba benshi cyane nk'aba Moses Brown abaririmbyi nk'aba Arnovich mabona abaririmbyi nk'aba Obelix neza ko n'abaririmbyi bagi baramurirwa hano muri MasterMUSIC nivyo twakoze ariko arani twifuza ko twashikana ariko bidakunda kubera natwe dufise changamoto zitandukanye cyangwa ama challenges ariko kubwo wa mutima wo gukunda turakora ibyo dushoboye kandi bikatushimisha kwa dufite icyo twaterereye mu iterambere ry'umuntu wari wese ego twarabonye indirimbo yawe nzobikora amasanamu yawe yaraciye kumbonesha kure iyo muri Tanzania bita Wasafi TV byagenze gute kugira Masterland indirimbo yo gushika hariya kugira n'abaririmbye ko dukurikirana bavuga ati reka nanje nce mu buryo Masterland aciyemo nibaza ko icyo novuga nk'uko ndi mu nzobikora yego vraiment ndashima yavugijwe Wasafi TV Trace muziki muri Kenya amateleviziyo atandukanye muri yo mu Buganda mu Rwanda hose ndabona feedback ziri positive yagira ira trendinga ni ikintu nshimira Imana kuko kuganje kuri level office sinatuvuga ngo ni nguvu zanje vraiment sivuga ngo nguvu za management yanje no kuko power play irazimbye cyane mu karere
ni ibintu bisaba amamiliyoni menshi cyane kugira ngo bashobore playing ariko nibaza ko batumvira imikigongwe barabona igikorwa tuba twakoze tibano bantu tubashyize mu bandi nicyo kintu cyabaye cyonyine kuko nuvuga ko nubwo kuri sabwe mwabonye ka trending ku TV ya South Africa, TV za Nigeria TV muri Nigeria, muri za Ghana, sabwe ni indirimbo y'ikirundi nibaza ko no kuri fantastique yerekanywe cyane kuri ATV gushika no munsi neza ko si jewe ivyo bikorwa vyiza vyitembereza bavuga ngo kizuki kenajiyuza nicyo kintu no cyabaye ko sinashika nafise challenge yo kuronka uburyo bwo kushinga amatimu uko kawaida muri rimwe abategura ko afise amatimu muri bihugu bitandukanye kafise manager muri Tanzania mwasoye muziki biba biri direct Nicole atefona Crowd TV mateleviziyo yose avuga ati ndino bisohoka iri kuri Power Play ariko iyo niveau kwera kubura management ya finance cyangwa abona kutaba producers biratugora hari ivyo intambwe zimwe tugira turatambuka ko twavura ariko nibaza ko ndashima kuko igikorwa cyacu ko kiri hose bakibona bakagikwega bakageza imbere muri wa muvuduko muto tuba dufise yego Masterland wo ducishiza ko ukikora mu gahogo kuri indirimbo yawe Sugar murabire kure ariko nukoreko nuwanje bwite oya nari kwisoko nipe mapenzi ya dhati kuwa nawe ni bahati ulimulungi nyomukwano kwagaranyo turi kumwe ijoro n'umurango birasa unakizoduta nyubu twabaye masa nimba gukunda rurugendo narashitsi yonja wangizi yondo uri namba moja. Yes. Ayo amajambo yose ukarimbira wo muri kumwe cyawumva gute basha muvyumva gute mwebwe mwavyumva navyumvise ndavyibaza so Masterland turagushimiye kubona waduhaye umwanya ko twakiri wawe twumvise byinshi mbwa ntahejeje muri no mwanya umuntu ahagurutse akajya mu cyumba igiyo shikira ko mu cyumba cya Masterland uretse by'ipanzemo madekora hari amata baza ko cyambere ushikira ko n'igitanda shikira ko rero tugeze gute yego shikira ko yego imico y'abagenzi uvuga nti Masterland je umuntu ameze ukundi dushaka kugendana abo tugenda cyangwa tutogendana abo mudashobora kugendana ndanga abantu basurusaku umugenzi wanje basurusaku bavuga cyane bavuga kuko umuntu abantu bavuga imigambi singo n'abantu turi kumwe bamvira abandi bantu bambwira ivyo babonye n'ivyo bazi mu kubandi nkunda abantu bago tuvugana twicanye tuvugana imigambi twokora iki dukeneye iki tubuzi iki twokongera iki idasi nivyo nkunda umuntu avuga akambwira avye abandi cyangwa ko nanje zo kumvuga handi cyangwa mufise primo mu bagenzi banje hama abanebwe nitugenda nakoje n'umuntu vraiment abantu tugendana babizi n'umuntu ataruhuka n'umuntu ushaka nibagira no kufungura ko kwiruka no gukora cyane ntibagira no kuryama je nkunda no kudara ijoro naza abanebwe ntiko no kuduhuza hama ndakunda n'abantu duhigendana kandi bakunda Imana banayubaha ico gihe biramfasha kubentina bugenzi bwanje mfiteye n'Imana kuko iyo ugendana n'abantu bafite imico mudahuje birakwinfluencer ego nibaza ko muri bikero vuga nivyo bitatu vuga sinzi ariko ari twintu twinshi tatandukanye ugenda urabona ku muntu abantu baba hypocrite abantu baba nafiki usanga umuntu akwereka isura ivyo sinyo bikaguye ku muntu ndamwe sinjye umuntu wase n'umuntu mu hypocrite mvugisha kuri nakubwiye ati by'ukuri mushuti yanje we do much yego ndagushimiye cyane Masterland kubona washoye kunyakira ukampona umwanya wo kuvugana nawe sha ndagushimiye Fani TV Fani 257
ndashimira n'abafana ko turaba kuko abafana zo kwaturaba by'ukuri je ikintu bababwira vraiment ni ikintu cy'agaciro gufata umwanya kuko nimba uba mu Burundi cyangwa mu Rwanda cyangwa muri Tanzania uragurisha no kwita bundle canke amamega bigugwa amafaranga sibimwe tugera kuraba ku babanye televiziyo atana gisiro batanze abantu bano baba hanze bararihe babanditse antenne gusuka curaba cyangwa kaja ku babanye kara muri Noir Brands mwese mu Noir Brands ubona mga isho gihe ndiko ndabisha sije ni bwacu bwenge abari hanze mu bihugu by'Uburaya Amerika n'ahandi usanga bariha abonnement ya telefone ku kwezi ibintu bizimvye kuba bafata umwanya bakaraba Masterland na Fanny 257 ni ikintu cy'agaciro kuko bari kuraba ibindi banashaka bindi vyiza ariko twebwe umwanya baduhaye bashinga baduha mu buzima bwacu ndabashimira bobandanya badufollowinga kuri social media zanje I am Masterland ni birasanzwe ushontora ukabona ibikorwa byanje buri munsi ugashona no kwa connected nanje rivyo umaka ivyumviro ushaka gushigikiramwo bigashoboka hama namwe ndabashimiye Fanny TV ndeka nongera ndabakiza kuko ino initiative nziza kuva kera twe tubibuze biko yadufasha gushikana ivyumviro byacu kure na hirya no hino ni ibintu dushimisha turabikenguruka Imana ibahezagire yego murakoze cyane amen hama ndabakengurukiye mwese mwafashe umwanya wo gukurikirana kino kiganiro nizire ko ivyo nkora bibashimisha hama ndumuntu nkunda impanuro kaba hari ikintu wabonye ukavuga ati sinagikunze washaka kunsigira ubutumwa ni nimero zanjye ziriko kuri YouTube ukanyandikira ukambwira nti Fanny aha naha hahindure kuko nkuko nababwiye ni fisi indoto zo kubona uburundi bwacu buvugwa mu ngabirano zose yaba kuririmba abanyamideri eka umva umuntu wese afite utugenegene afite ivyo akora tutamenyereye byose bishike kure kugira ngo Burundi tubane duhamagagwa hama ndabakengurukiye kuko yabivuze mwe mufata umwanya wo kukurikirana kino kiganiro kukurikirana ibiganiro cya kuri DJ Fanny 257 mugakoresha n'uburyo bwanyu kugira muturabe ucyambere n'umwanya icya kabiri uburyo yani kugura mainite abari hanze kugura network y'ukwezi kose kugira urabe si ibintu byoroshe ndabakunda cyane hama bandanya mutora link murungikira n'abandi ama subscribers bandanye yongerekana hama link no vugani muyihaye mugenzi wawe akayiraba akayirungikira n'uwundi uko nyene ibintu bigena byogerekana hama nkabanda bakengurukiye kuma like mukunda kumpereza ndabakunda cyane thank you